Kuri ibyo bintu bavanga aba artiste nta vie privée bagira aho turayihendera gose. Iyo ni imvugo y'abantu biyorohereza. Iyo ni imvugo y'igipaparazi apana ki journaliste. Haravuga ati YouTuber mu journaliste, mu YouTuber mu journaliste. Mugabo bati hari mu journaliste. Rero umu YouTuber cyangwa mu YouTubers aciyaza kubazwa nkuko atari mu journaliste. Acabazwa mu gipolisi cyangwa mu butungane na code penal. Mu gihe twebwe twakoze nk'aba journaliste kandi turaba journaliste duca tubazwa na la loi sur la presse. Ukuva ko munimvye asinye miliyoni 2 ku kwezi nta nabavugaye menshi sinzi kariyo canka atariyo kuvuga ko ari abamenyesha makuru bazingamitse ibikorwa byabo je nibaza ko ari kwihenda ahubwo ni hariho benshi bizingamitse imisi hibonekeza hirya no hino ugasanga umuririmbyi afitaniye beef n'umumenyesha makuru birwa baraterana amajambo hirya no hino benshi mbere baranafungishanya ego umuririmbyi ni umwene gihugu nk'abandi ega kamene abaririmbyi barakosha nk'abantu batatu canke bane usanzwe uzi babaririmbyi uvuga ati abagenda baravye no bahicitegererezo cejo heza mu muziki sivyo ariko ni mu gihe no bamvuze ati bavuga ati turatanze umwanya twicare mudukubita inkebuzo mudukebure mutwereke ejo heza ho bari nk'aba abantu batatu bo bafise kazoza kwicara gukosorwa guhanurwa neza bakagendera impanuro bohaba Asha byonsaba nk'amajoro 3 kugira ngo ndababone neza kuko kuri YouTube channel benshi ngo byose bere kuri piscine ngarabikoze ngatano gutinya abantu ngo byose aravyerekanye ngo tabaratabara Yes, bakunzi ba Shali TV sava umeze gute mumeze neza Malove mwarimu mutade buki Rwanda meze good guys ndameze neza ndashima Imana kabisa kuba ndameze fresh I hope yuko nawe umeze neza unkurikirana aho hagaze hose so uno munsi twatanguye rero ibintu bishasha nko nabwiye ati kuva nkize naje mvise mindset ndi sasa itandukanye n'iyindi ndi kumwe n'umutama wacu umutama twubaha cyane papa wacu mu mwuga ndetse asanzwe azwi cyane kuva mu myaka ya kera cyane ni Alain Nova asanzwe umumenyesha makuru ndetse asanzwe na président wa BGC association burundaise des journalistes culturels ego niyo sadurikiyemo ndetse kandi sinisho gusa asanzwe ari kandi na n'umuyobozi wa KZ production afise vyinshi cyane yodushikiriza ariko navuze teka ndamwakira no munsi ikiganiro ni gishasha ikiganiro citwa Inkebuzo urumva ati Inkebuzo ni giki ese Inkebuzo kubera kije mu bamenyesha makuru Inkebuzo kubera kije muri +257 kije gusigura iki turaza kumenya vyinshi turaza no gutahura impamvu twacise Inkebuzo ariko reka tubanze tumiye kwanze kaze mutama Alain Nova muri Shali TV papa karibu cyane niteka kuba muri Shali TV nciye ntumira ko nabo bose batagira subscribe asabone bayibakorere kugira ngo n'icubahira yavuze ati YouTube channel zashobora gutanga akazi kugazi bandanye ritanga akazi mugabo zibikoze zibasha amategeko byatanguye bavuga ati hano nakizova mugabo tubonye yakuba wa papa adushika avuga ati ahanya harava ubugari bw'abantu umuntu agatunga abandi bibari nguvu zidasanzwe ariko Alain Nova no munsi akantu yimviye gukora kivyuka karakahe kwanza je nkivyuka monaraye kwanza njyanye ntevye isaha 9 mugabo isaha 12:20 nari mbyutse hariho agaprojet nako ndandika hari ivyumviro byarushe isaha 9 hama byaruhutse isaha 12:20 nca ndabandanya nibyo nakoze mugabo bien sûr ntanguye gusenga nshimira Imana ko yankanguye amahoro ego kutunyoni twako turaririmba nanje naririmbye aho niho nanyisha gusa kuko umuntu wese yavyuse ivoko yumvira kwanza gushima Imana ko baramutse ko arabagira muri iryo tiro n'abatabona iryo joro bawabonye ariko kandi papa niteka cyane ndonse kuba duhuriye hamwe tukijana no muvye kugira ngo tuyage uno munsi navuze byinshi bike kuri wewe ariko byinshi wo vyivugira ariko dushaka kwanza kumenya Alain Nova umwuga wo kumenyesha makuru yawutanguye ryari neza na neza bon neza na neza nshamvuga igihe natanguye gusinya contrat y'akazi hari muri 2007 gatoyi umwaka urangiye ugomba kurangira hanyuma mugabo byo kumenyesha makuru nabitanguye imbere gato hari igihe wabikora hatarabaneza ego nka neza na neza ndumwamateur ndumutumire nja mu biganiro maradi atandukanye yarari ico gihe ca 2003 na 4
na gatanu na gatandatu nanje 2007 rero niho ninjiye muri Radio Culture yego mu gisata ca programme na cyane hari ikiganiro cyari cyakogwa kubera uburyo bwari bwatanzwe na ambassade de France au Burundi cyari muri cadre ico bita francophonie nibuka ico gihe twarazungurutse neho natakugira tour ya mbere y'u Burundi kuzunguka Burundi nka bwose ntitwagiye mu ntara zose ico gihe mugabo twaragiye nko mu ntara nka 15 canke na zine turondera amashure kenshi afise uburaro twako turatohoza turaba aho urugero rw'igifaransa rugeze ugereranyije n'imyaka yahera niyo myaka twarimwo mbere n'ubu wosubira umuntu yosubira akagira iri tohoza yobona ko hari ibintu bigenda birahinduka yego urumva rero neza na neza natangwe 2007 ubu turi muri 2022 urumva 15 imyaka irarumanye kandi ndumva hari indi inyuma tutashizemo nk'inkovo muri ego iyo urumva kwari mu ntara cirondera abantu bari bacyumva teske twege ico gihe rero barumva ko ufise meme ico bita une voix radiophonique karijwi nyene rikwiye mu radio bakumva niba rurimi uvuga ko ufise accent yukuri niba ari gifaransa uvuga ni gifaransa cyukuri niba ari icongereza uvuga cyukuri yego numva rero 2007 kubandanya ni non stop naronse akanya ko gukora ma spécialisation mu bisati binibindi nko journalisme avec par les enfants nakoze projet nakoranye na Free Press Unlimited narumwe twaramenyesha makuru 12 ku maradi atandatu narakoze spécialisation n'ubu mbere ari mbandanya ya journalisme d'investigation no kuvuga umumenyesha makuru bwo gutohoza inkuru ugashika kwitsitso ugatanga inkuru ivyo rero nabironkeye amahugurwa haba mu Burundi haba no hanze y'u Burundi ibyo byose urumva niteka mugabo kandi kubera ndi umunyamuziki ndi n'umunyamuziki journalisme culturel sindayisiga inyuma iguma ari base kuko nimbere yuko nja kugira yo journalisme yindi novuga d'investigation cyangwa izo zindi spécialisation natanguye cyane muri journalisme culturel aho nko muri 2009 na 10 na 11 na 12 nari mfise ibiganiro ntirengagizwa nk'ikiganiro ku muharuro burya cyaciyemwo benshi Satibi ntiyombeshuza yoya ntiyombeshuza eka nabandi benshi abone mvuze ba Emerson ba Galijo ba Mukombozi ba Shani Queen ba Loliro wanajeshi wa Karipi donc ni benshi ku muharuro cyo kiganiro ba B-Face nibuka mbere B-Face weze yahoraza yambaye na uniforme avuye ku ishure yaje ahatera irege ku kiganiro cyaba 14h role fallu yuko anacimba n'isaha ya nyuma ari kumwe na ba Obelix n'abandi n'uyu D1 wowo baraza bambaye ama uniforme aho rero hari kiganiro nita isango nakoreye kuna haragezwe mbwa ntandukanye aba star n'aba upcoming gutyo isango caraba mu nyuma narafise emission y'igifaransa yitwa Savoir Plus iyo no biracariho mbere ni emission yatanguranye na Radio Culture je natanga kuyikora muri 2008 ndayibandanya kugeza igihe na 2010 kugera 2017 mbaye nk'ukinjura gato muri Culture hanyuma hariho emission Slam qui nous ranime émission culturelle liée cyane kuri poésie cyangwa slam c'est la seule et toute première émission yabayeho yo gufasha ma talent impano ingabino tubonye mu ba jeune bashasha bari batanguje ico bita slam Slam rero ubogeze kure baramaze imisi bafata indege baja ku mahiganwa mu makungu mu Bubirigi mu Faransa muri za Chad ntumbaze n'ahandi muri Afrika bagiye mu mahiganwa ama festival ya Slam ivyo birangyohera cyane hariho ba Kelly Gladys Ntirampeba harabitwa n'abandi benshi ntibutse neza mugabo amaze gutera iteka u Burundi kubera Slam ivyo rero nibiganiro bikuru nshobora kuvuga na naremesheje hari ibyo nashinze n'ibyo nasanze nka Savoir Plus nagisanze ko
mugabo naragikoze n'ubu naragisizeho kiracyariho kuri Radio Culture mugabo ibyo bindi hari n'ikindi nakoze cyitwa Saturday morning kiba mu gitondo cyo wa gatandatu icyo naragisizeho gikorwa na Edson umwana nasize ndeze nti bandanyiriza aha Edson ndayahoze asigaye batazira sinzoceke sinzi kara bamutaziza sinzi kari we yitazira urumva rero novuga nti mwiyo myaka 15 n'ukuri ibikorwa umuntu yo kwihayira yo kwiratira sibike kumbure bogaya mugabo je novuga nti ni positif bilan iri positif kurane gwanje sinogaya wakoze vyinshi kandi wakoze amateka menshi hariho benshi wazamuye ariko reka fatire cyane muri iyo myaka watanguriye ko canke ya myaka kuva muri 2003 kuduga umuziki wari kurafatisha neza ndetse hari abenshi bakora neza ariko ico gihe kurande rw'umumenyesha makuru yafatwa gute no muririmbyi Bon, ico gihe hoho ibimenyesha makuru byagwa bina byinshi ntibyari byinshi cyane aho umuntu ariko navuga ati 2003 kuko niho neza na neza natanguye kuzanda nja mu biganiro nk'umutumire cyangwa ugasaba umuntu ati womfasha nkaza kuvugira ku radio hama gacisha ku ruhande ukavuga ukagira ko animation n'amaradiyo ntari menshi cyane hari CCB FM plus hari Bonesha FM hari Isanganiro mu nyuma hari na RPA bon hari na Tele Renaissance yagiye kuza mu nyuma gatoyi indi radio benovuga ko na radio igihugu rero yo muvyeyi wa yandi maradiyo sinda kuyivuga novuga ko zari nkizo hanyuma umva utumvirije Bonesha wumviriza CCB tumviriza CCB wumviriza Isanganiro tumviriza Isanganiro wumviriza RPA na RTNB rero première chaîne cha deuxième chaîne bikaba birangiye mu nyuma rero haragiye haravuka n'izindi buke progressivement ubu urabona ko amaradio ari menshi dusigaye dufise n'amaradio communautaire dusigaye tugezaho umengo intara yose yoba ifise radio yogira radio hari n'intara zifise amaradio abiri atatu nka Cibitoki hari amaradio menga abiri namba 3 CDN n'indi yitwa kugaruka Ingozi hari amaradio abiri radio TV buntu hariyo n'umuco FM mu Kirundo hari radio Gitega hari zibiri Star FM hamwe na Humuriza FM bon mu Rumonge hari radio Izere FM mu Rutana hari radio Ibena FM Imakamba hari radio Eagle Sport FM bon nibaza kari nkizo muri ribare hahora ka radio naho bagahagaritse ubu kuko ni kari katanguye dakurikije ibisabwa ubu rero bagasabye kuko bari bakutanguje ndaboneye gutasha mwene kuyitanguza Rukundo Egide yatanguje emetere pirate bikoreye ubu rero bavuze ati gena mu rukondere emetere igezweho hama muce no muri ARCT babahe fréquence babaho umurongo kuko bakoresha umurongo nyene waraturuna ukazunguru tukacumbura iradira avutse rero novuga nti rero ubu ico gihe je nkumenyesha makuru yarafashe gute yafatwa gute abaririmbyi n'abamenyesha makuru haraba ikiyago abo abayaga barayaga abubahana barubahana mugabo ntabyo kuburiranira indero byahaba ntago byahaba vraiment warabona neza yuko ubwa mbere ho twebwe mboneye no gusubira kubishikiza n'abashikiza imisi yose abamenyesha makuru bakora mu gisata c'imico n'akaranga les journalistes culturels twamye tuboneka yuko amaradiyo cyangwa imenyesha makuru dukoreramwo umengo nta kintu cyahatari dufise dushikiriza abene gihugu wabona umuziki nyene wabona ati abasani sibajya basani ntacyo bisigo ukabwira ati jewe hariho concert igomba kuba ngaha numva byo babyiza ku kigano ciwanje ko noza kuyikuvura ngire couverture médiatique hanyuma ibintu bitora inzira bacabwa rero nkuko abandi baca ku materrain bagahabwa imidugi batwara bashotsa kurindira canke bakagenda bakagaruka gutora mugabo ngo uramenye ingene ugenda ngo uramenye ingene utaha mugabo twarabikunda tukabikora uko ukaba wogenda muri concert yabereye Saga Plage ukavayo saa 2 z'ijoro canke saa 1 utafise na yabisi ukaja kubitugwa rege ugataha amahoro yarahari n'ubu arahari nta kibazo ukaba wogenda mu giteramo cyabereye muri Havana ukiyaranja mbere niba bo bashoboye kuguha nagatike ko kwinjirako ukabikurikirana mugabo gataha ukimenya je novuga nti
hari ukubahana, hari kumwe wese ko atarengera uwundi ngo umuririmbyi aje kurengera umumenyeshamakuru, umumenyeshamakuru aje kurengera umuririmbyi, kuko nyene no kugira ngo urinde uhabwa kuvugira ku iradiyo byaba bitoroshe. Haba harakoranye ingamba n'ibicocoro bidasanzwe kugira bombe tuyu muntu twomusha, mbega yaramaze kumira neza akarangamutima k'iyi radiyo. Niba ari kimenyesha makuru candika nk'ibi bya kera za Renouveau za indongozi n'ibindi, mbega mu by'ukuri ligne editoriale ni kuvuga umurongo ngendegwa ko wa kino kimenyesha makuru uyu muntu yaramaze kumenya, arawutahura, arashoboye gukora atagiye ku ruhande ngo have akora ibitakogwa. Umva rero muri make novuga nti ni kuri umubano wari mwiza, imigendere yari myiza. Ego tuvuye hiyo benshi bavuga ko kera kugira ngo umuririmbyi arinde ndaronka iganiro ku radio ko mwabivuze cyangwa arinde avuzwa indirimbo yivuzwe ku radio yarakubuka yariruka ku buryo usanga umuntu ava nko mu kanyosha kaza ku radio muri ville n'amaguru kugira ngo ashikane hage muga akanashika bakamwankira. Ariko uno munsi benshi baravuga neza yuko ngo media ndafatira kuri pourcentage nini y'ukuntu bakunze kutubwira mu biganiro bitandukanye ngo media cyangwa abamenyesha makuru benshi no bariko baratuma umuziki ndundi utagira huja umera nk'ufungiwe ngaha anye, sivyo? Iki kintu nk'umukambwe mu kumenyesha amakuru cyane cyane ku kintu cy'umuziki ucumva gutese hari aho baratubeshera canke hari aho nyene tufatiye kuvuga ati apa muziki tunawushimamisha si wenyewe wa journalist. Urumva novuga nti byose ntangure nkosore gatoyi bo kagucitse ntibavuga umuziki ndundi, bavuga umuziki w'ikirundi cyangwa umuziki murundi, wavuga umuziki murundi cyangwa umuziki w'ikirundi. Ushatse korosha rero udashizemwo iyo ndongora zina we wa ucugira ati umuziki murundi. Rero uti barababeshera, baratubeshera ko twebwe tuzingamitse umuziki. Oya, je nibaza neza yuko abo babivuga uko ntibatahura ni abadashaka kubona hisi getse. Mu by'ukuri awa mbere sikera cyane wari kuravuga ngene abanyamuziki baruha cyane kugira ngo umuziki wabo ushitswe ku radio mbere no kuvuga uvuge. Hariho epoke, hari ibihe byabayeho bo jewe nashitse mu radio iby'amakaseti bisa n'ibihavuye hagezweho iby'amasede. Amasede wasanga umuntu ndibuka mbere ko kubera ko haba hari abamenyesha makuru bagezweho bavugwa ko babikora neza, wasanga no muririmbyi ahejeje gukora indirimbo muri studio, niba ari Amiri akiri muri Inanga Record, niba ari novuga nti Crazy Bright muri Rock House Record, ari n'amasudio novuga ya kera, niba ari nka Big Bass agikora muri Menya Media, yatanga nk'amasede bivanye agamuririmbyi CD bivanye n'ahantu azoja. Avuga ati none we utezo gukuramwe CD, utukora CD ya Alain Nova, isede ya Amidu Hassan twarakorana kuri Radio Culture, yarafise ikiganiro cyitwa Burundi Beat. Ati ukiteza gukora isede ya Landry Mugisha yakora ku CCB FM Plus, uraraba ukore ni CD ya tuvuye nka Ali Bilali ubakora kuri BBC RFI Kiswahili Tanzania. Ukaraboti ukore isede ya naka ukaba nk'isede nka 5 6 ukoze kugira ngo ibintu badisibli bigene neza. Rero ico gihe rero byaceboneka neza yuko umuntu yararuha kugira ngo afate umuziki ushike ku radio, yararuha vraiment. Kandi nubu nivyo bakwiye kuruha. Ubu rero hagezaho intuze ubu umuntu ashobora no kwigirira promotion biciye kuri ubu buhinga bugezweho, imbuga zigezweho. Urabona nk'ubu nka YouTube channel YouTube
wewe wenyene nituze kugisangiza abantu link ukabwira ati nyama nasohoye gishasha gutyo ukironderera n'abantu bo gukurikirana kuko YouTube cyo kimwe na Instagram mwino minsi biriko biraboneka ko ari ibipimo byo gupima ko abantu ko mu vy'ukuri ufise abantu bagukurikirana ku bikorwa byawe na cyane muri entertainment hakaba rero n'abakiriya amapage ya Facebook n'ibiki rero hariho rero bamwe mu baririmbyi bacibaza ko tukiri muri bya bihe ngenda kubwire ko jewe nakoze ibiganiro sinza kuvuga mu mazina mugabo ndihiye umutumire wanje nkamurihira moto imushikana ku radio kugira gusa si ntasibe agwa ngo papa ngo natwa dusigana ndacibuka ngo mugabo ngo byahaye n'ukuri ngo sinaza moto turaza agenda kurihira ibyo byarabaye navuze ko harabakubita rege ba B-Face ba Obelix ba D1 n'abandi benshi babitwa ba Mbizo n'abayitwa ba awitwa Kingston Big Stone n'abandi bateri ya rege ba Elvis Gang babazamusaga mu Kamesa baje muri radio Culture muri Asiatique kugira dakateri rege n'amaguru rero biracakenewe ko abantu bamenya aho ibihe bigeze bakamenya kwitwararika promotion marketing ubu rero hagezaho haje ikintu cyitwa branding kwibranding rero hamwe n'ibyo hari kumenya ati mbega ni bande bagezweho bomfasha gushikana kure bino bikorwa byanje ukavuga ati naka kandi kubera ko rero ubu muziki ukamishwa amafaranga hari abadandaza kuri YouTube hari abaronka udufaranga hari abadandaza ku ma platforms nabo bararonka udufaranga haciye hazi yindi variable ko bose nujya muntu agomba kugufasha nuwo mumenyesha makuru agomba kugufasha nuwo mu promoter kuko sabamenyesha makuru gusa nuwo mu promoter agomba kugufasha niyo muntu wese mu agent agomba gufasha muri communication canke muri kuganga amenyekanisha uko byawe nawe arakeneye kifuta jasho nuko bimeze nakazi kiwe Tanzania niko babikora UWCB niba mwumve itrendinga nikikora abarafisa amateam ugasanga muri Kenya birakoguko n'ahandi birakoguko gutyo rero ugasanga umuntu wese ateguye plan kuko ndavuga nti ugiye muri musique son excellence yabivuze umuririmbyi n'umu entrepreneur niba utanguye no munsi ndasubira kuvuga yuko kenshi mu minsi yahera sinzi ko bikimeze abantu bamuka muri Makamba nibo bari benshi bafise amabutike mu gisagara ca Bujumbura bamuka muri Makamba rero ugiye kuraba uwo munyamakamba yavuye mu Kayogoro canke yavuye mu Mabanda canke yavuye Ikibago canke Ivugizo kwa ba Edison ndayahoze yaje agashira kioske hariya yo kudandaza aramenya ibidandazwa ashiramwo amazi imidana ashiramwo ariyevalua akaraba ati mbega ibisohoka cyane nibihe n'amabuji canke ni omo canke ni sabuni ya gifuranguwo akaraba mbega ni isukari canke ni n'umunyu akaraba karangura ofira mesure y'ibisohoka hama kiyevalua akaraba ati none ko ahantu ndahapanze ndaharira 50 canke 100 ku kwezi mbega mu by'ukuri siniko ndakora mpomba baka n'abantrepreneur n'abaririmbyi rero son excellence kwa gatandatu niho yabivuze kuri centre jeune Kamenge yavuze ati n'abaririmbyi n'abantrepreneur nabo rero muri entreprise rero urashiramwo n'uburyo hari cyo bita les frais d'amortissement benshi bavuga ngo adusaba amafaranga kandi ngo wari baje guteza imbere umuziki ndundi ugasanga umuntu agusavye emission amagombwe ati hasaba uburyo ubu n'ubu ngo sina franga ngo nisaidie gusaidia sababu umuntu ariko agukurikirana agiye gute ko ariko kazi kamutunze unataka tutumike aje n'abantrepreneur nk'uyu ndugu ahaturingi kuri salon de coiffure kuyu muntu yitwa ndugu urabona hasa neza bisigura ko rero nawe nyine arafise ingina harura niba akoresha abakozi 10 avuga ati mbega 10 nibo bandanya bakora mbega ni nziza ngahe ubwo aba 10 sinabahemba menshi gusumba yo ni nziza gutyo rero ko banyamuziki n'abana entrepreneur bari babifata miyo kadira entrepreneur ubu bariko barasinya tugeza ahantu heza ukuva ko munimvye yasinye miliyoni 2 ku kwezi n'abavugaye menshi sinzi kariyo canka atariyo umwe wese ibanga n'igi umwe wese rero binovuga nti babakwiye hubwo yuko nabo nyene babona aho isi igeze bajane nayo kuvuga
ko ari abamenyesha makuru bazingamitse ibikorwa byabo je nibaza ko ari kwihenda ahubwo ni hariho benshi bizingamitse kubera bataramenya icokogwa ryari cokogwa nabande hakozwe iki. Ico nico kintu ca mbere gikuru kwanza tugiye kuyumvira hama ikindi Papa Nova mu bintu ateguye kugira ngo tuyageko ndiko ndagasana kuri relation entre journaliste na musicien sivyo amazi imisi hibonekeza hirya no hino ugasanga umuririmbyi afitaniye beef n'umumenyesha makuru biriko baraterana amajambo hirya no hino mbeshi imbere baranafungishanya sivyo ese ibi bintu vyari bikuye muri kare muzikare ngaho iwacu canke ni ibintu biko byatuma kandi ataka turiko turajaho ko twokwimira iterambere twiyumvira kuganira nabi. Ego muririmbyi numwene gihugu nk'abandi ega kamene abaririmbyi barakosha ni nkuko nabigisha barakosha none bama bahanywe kandi gwasogwe yahanishijwe n'umukoresha wiwe ari nka DCE canke DPE kandi mukenshi na kenshi usanga DCE canke DPE n'abarabaye abigisha abaririmbyi rero n'abarundi nk'abandi umuririmbyi akoze ikosha rihanwa n'amategeko y'igihugu ni bisanzwe kahanwa ko je umuririmbyi amperaniye hama naragerageje yarampaye amasango menshi ndishuza ndaruha kwitura sentari ntunganirize sicaha na gatoyi ariko muri ryaka usanga nk'umu artiste uko artiste ni umuntu bavuga ngo nta secret agira ngo nta vie prive agira iyo hamaze gushika yuko hageze ikintu ci wawe kijya ku mugaragaro hamaje nk'umujournaliste nkavuga nkagifata nkagikorerako hariho usanga wamuvuze ko ibintu nibi agiye kunyitwarira okay navuze ikintu kiko cya trendinga muri industry mvuge kuri ibyo bintu bavanga aba artiste nta vie prive bagira aho turayihendera gose iyo ni imvugo y'abantu biyorohereza iyo ni imvugo y'igipaparazi apana ki journaliste muri journalisme turemera ko umu artiste afise vie prive kuko umu artiste sumuririmbyi gusa afise n'ibindi basanzwe abaye umu artiste mu Giswahili bavuga musani ni umuntu wese abaye ku bwa sana ni art abakina comedy n'aba artiste n'abasani abacapa n'abasani uyacapse ngaha ni musani aba bashushanya amafoto nkako gifoto yawe n'abasani abajisha n'abasani novuga n'abantu bose bakuri ikintu ca art ni wasani rero ugiye kuraba uvuze ko batagira vie prive ucava ufata abaririmbyi n'uzibo bakure mu bandi basani oya kwiyo mvugo rero novuga na ntango kosora mu byukuri n'imvugo yo kuyorohereza igipaparazi nayo si journalisme ushakura mu paparazi kuko umupaparazi nta mateka mugenga nta mateka akurikiza mu gukora ushaka urahitamo ko umujournaliste nawe ni wa wundi agendera code éthique déontologie sibyo ni wa wundi agendera novuga nti la loi sur la presse akamenya ati amategeko yo kumenyesha makuru mu Burundi avuga iki mbega iyi nkuru ngomba nkore ntiyoba ihusanye nico amategeko y'umwuga ya loi sur la presse avuga no kuvuga amahete ko mwega kumenyesha makuru ntiyoba ihusanye nibiri muri code d'éthique déontologie professionnelle rero gutyo rero ufashe rero uyo muntu w'umuririmbyi tuvuze katavugira vie privée wewe ukumukoze nk'inkuru urumenyesha makuru tuvuge na Karorengira ntange no muririmbyi yitwa Kibada birashoboka n'umurinzi wa Kibada yariye ideni rya Kibeya ja Kabeya Kibada ari ideni rya Kabeya rero Kabeya rishuje ararushe mugabo kumutwara mu butungane ni ibintu byemewe kuko nabo barabazwa ega nabo barakosha umva naho rimwe ryamvugo nkumbure niyo bafatira ko bava ngo musani ni kiyo cha jamii musani sasa sio mwimbaji pekee musani navuze ibice byinshi by'abasani kama musani kiyo cha jamii ni kuvuga umusani ni hahandi ashobora gukora ikintu kubera bafise abantu benshi bamukurikirana canke bamuraba navuga ati ndashaka kuba nkanaka niwe acavuga ati uyu muntu ni cirore cikibano ca societe rero
uko biri kose rero Kabeya ni yaba yamwitwariye hama kibada agakubitwa intaye mu gahwanga hagafungwa nibisanzwe. Hama rero kuvuga ko umumenyesha makuru nzorivuga umumenyesha makuru nzorivuga yavuze ko Kibaya yafunzwe kandi yafungishijwe n'umuririmbyi kanaka. Ifo kuraba intention mbega inkuru ni yahe, inkuru nuko yafunzwe cyangwa inkuru nuko ari deni. Bon, irevre ko bamwe baca barondera biri sensible ibiryoshe ibihamagara abantu gusumba ico bita ngo les titres percutants on va gituma abantu baza bimwe abenshi kuri YouTube channel benshi ngo byose bere kuri piscine ngarabikoze ngatano gutinya abantu ngo byose aravyerekanye ngo tabara waje kuraba content indani ntabirimwo. Aho rero nabica bivana rero nuwo aza gukora inkuru mbega keneye gutanga iki, kandi inkuru munyesha makuru akora ni inkuru ifise akunguko bita intérêt général ku bantu bose, apana kurujya umwe cyangwa abantu babiri gusa, nukuvuga intérêt général. Rero iyo bintu byo byabaye wewe ucikoresha kabaza ya mateko yose y'umwuga nibo gomba kubikora nk'umunyamwuga. Mbega amateko y'umwuga akora avuga iki, mbega nkozukunzo banda yakurikije cyanzo banda yahonyanze. Hama nibo gomba kubikora nk'umupaparazi ucibikora kushatse mugabo ubikoze nk'umupaparazi ukabikora kushatse hama ukabikora ugize aho uhonyanga hama na bene kuvugwa ko inkuru akakwitwarira. Rero kuko buri umupaparazi ndacane cyane nk'aba n'aba youtubers cyane aba youtuber naho son excellence yavuze ati ni muje ku kazi abantu bakore YouTube akavuga ati nakandi kazi. Haracariho ingorane yuko atategeko rivuga kuri bo rihari, kuko haravuga ati umujournaliste mugabo avuga ati hari umujournaliste. Rero umuyoutuber cyangwa umuyoutubeuse aciyaza kubazwa nkuko atari umujournaliste acabazwa mu gipolisi cyangwa mu butungane na code penal. Mu gihe twebwe twakoze nk'abajournaliste kandi turi abajournaliste duca tubazwa na la loi sur la presse. Aho naho ibihano hageze aho bahana kuko batanguhanura bahanuye barahanura hageze aho bahana ucusanga ibihano bitandukanye waho usanga nko muri loi sur la presse ari nk'ahantu wo wabeshye umuntu cyangwa avuze nkuri usanga batanga ati agira ico bita droit de réponse. No kuvuga uyu muntu nawe yabeshewe ku mwanya ungana n'ujya mwakoreshe mu kumubeshera mu kiringo kingana kujya nyene nawe ni mu umwanya nawe avuge version yiwe avuga uruhande rwiwe nawe agira cyashikirije. Mu gihe muri code penale ivyo vya droit de réponse bajyage mu butungane byo ntavyo baraba baca barura article y'amajana ngaho ivuga iki ni imputation de dommageable yavuze ibitari byo kuri uyu muntu. Okay, iyo ngingo ya muri code penal niba ntihenze bavuga ati imputation de dommageable ni kuvuga abajya abantu bavuga ibintu bitari byo ku bantu bababeshera cyangwa ari nk'urusaku bihanishwa amande ari hagati y'10,000 n'50,000 canke umunyororo mengo w'indwi zibiri niba ntihenze. Mu gihe twebwe nk'abajournaliste twakoze nk'abajournaliste twakoze iyo kosha nk'abajournaliste ko natwe turabantu biracika uracho gusanga na source ariyo yaguhenze no kuvuga isoko y'inkuru uca wumva ati muhe droit de réponse muhe avuge ko twamubesheye ugacanga bihereye aho de umva rero bisigura ko abantu bateze gutanga kumenya kwitumbereza soit nk'abajournaliste soit nk'abo bandi bantu bakora uko bashatse abapaparazi. Imbere ko turangiza ikiganiro cyacu Inkebuzo Alain Nova nk'abantu batatu canke bane usanzwe uzi babaririmbyi uvuga ati abagenda baravye no bahicitegererezo cejo heza mu muziki sivyo, ariko ni mu gihe no bamvuze ati bavuga ati turatanze umwanya twicare mudukubita Inkebuzo mudukebure mutwereke ejo heza ho bari nk'aba abantu batatu bo bafise kazoza mu bavuga ati aba vraiment bafise vision mugabo bakeneye kandi kwicara gukosorwa guhanurwa neza bakagendera impanuro bohaba.
Asha byonsaba nk'amajoro 3 kugira ngo ndababone neza kuko noca ndinda gupoza ama critères nkarabo yo noyo mugabo ntibabuze kandi si 3 gusa ntibabuze bararenga 3 mugabo mukindi kiganiro uzokimbaza Asante sana Papa Nova Imana guhezagire cyane murakoze cyane Ashali TV mubanaye mutera imbere aba abone biyongere aba subscribers kanama comment abe menshi ama likes abe menshi ama partage kugira ngo nkuko son excellence yari vumereye kwa gatandatu heze hari le 29 uwo munsi twari dufise ubunani bwa association burundaise de journalistes culturels bwabereye hariya kuri Master Club restaurant benshi bita kwa Mustafa kuri route Gatumba aho rero niho twanabona ko na son excellence wikorwa byo kurabera kuri centre jeune Kamenge yavuze ati YouTube aba artiste nabo muri aba entrepreneur rero nubu rero ni gushira ingufu hamwe batangure bige babone neza ko aba entrepreneur barasho kubatana bitahuye bace bavyiga rero baje mu mizi baje ku kivi hama dukore hama tudeke gutana kimfane hama umwe wese ati uyu azanibuye uwundi azanisima twubake ibigume ego nabise vyinshi cyane no gane na Papa Nova ariko kandi umwanya uraturega nitwo nabihereza ngaye petete uzofata uwundi mwanya ikindi gihe dusuye twicaye turabe iyindi debat twoganira ko mfise vyinshi cyane no mubwira ariko reka ndabashimye mwese mwadukurikiranye Imana baduhezagire cyane mukane subscribe nko Papa yaguma bisabira cyane gose kandi ntimunahengeshanye Papa Nova akora ibiganiro biryohe cyane ku radio kandi abifa bifise umuco ni kiganiro EAC live show gisamina na muri radio nderagakura imisi yose de 10h à 11h de 16h à 17h aho kenshi rero ngaho dufasha rero kwa kompanya aba entrepreneur duherekeza aba entrepreneur abo baririmbyi kumviza karadio musubireyo abaririmbyi barimwo abanyamideri barimwo abafisa ama restaurant abafisa ama patisserie abafisa ama hotel abafisa ama usine abafisa ama société n'ama banque abo bose barimwo turabaherekeza kugira ngo muri iyo business yabo bagira bafashe gushikira umukiriya cyane mwakoze cyane Imana baduhezagire cyane zo dusubira ciao